abo ngaha hama n'ukuri mumbabarire ndatanze link muri izo groupe hari umuvukanyi wacu yahora muri iyo groupe yatashe nta n'indu yari bwamare yagize agisida apfana n'umwana wa mwene wabo umwana wiwe nawe aragwaye cane nawe nyene ntawe uzi ko akira rero twakoze groupe kugira tuzoseruke hamwe abiwabo basi babone ko yari afise inshuti zimwitayeho kugira twongere twiteho n'uwo mwana ari muri koma mumbabarire rero kuba ndabikoze banje kubisabira imbabazi. Iyo mwumvise niyo umurundikazi yari amaze kuduha inkuru mbi ejo aduha linki ya groupe yakoze atwereka umurundikazi twahorana muri groupe yahora muri Saudiya akabona muri izi groupe zacu dufise zo gutabariza bahuye n'ivyago kuganiriramwo hamwe n'izo gufashanya. Yaratashe mu Burundi nta n'indwi yari bwamare yaciye agira agisida imodoka yaciye imugongana n'umwana bari kumwe wa mwene wabo n'uwiwe hanyuma acatera yitaba Imana n'umwana wa mwene wabo ariko umwana wiwe umwe arasigara yari kumwe n'abana babiri. Ni inkuru ibabaje cane kubona uva guhangayika atani iminsi irahera ugacupfa. Aya makuru ni amakuru y'ukuri kuko aranemezwa n'umugabo wiwe. Reka ndabumvishe amajwi magufi umugabo we nawe aremeza ko umudame we yitavye Imana ariko asigura ukuntu vyagenze naho bamugongeye n'ukuntu vyagenze vyose abwira umuryango uti yapfuye kabaye. Niyo ndi mu bitaro nashitseyo mama fiye yapfuye nakakana Shadiya kapfuye ego nakubariye ko babagongeye ku vyamwa sinzi ko bari baciye ku butere ntavyo nzi ngo bari bategereye bisi kugira barifate bisi bajane muhira rero ngo haje indi bisi ikirabagonga nto yabagongeye kigonga mama fiye ikigonga na ka Shadiya ubu rero fiye na nyinabo bari ngaha mu bitaro kuri Shanike bari bategereye bisi ibunguruza hanyuma iyindi bisi kirazi kirabahitana ikirabagonga babiri bace batera bapfa uwundi mwana n'uwo mubona ariko aragoyagirika naberetse ngaho. Iyi ni inkuru ibabaje cane gose yashikiye abandi barundikazi bari muri Arabia Saudite aho turi kumwe muri groupe bose bashinguka imitima batangira kuvuga ukuntu yahora aganira muri groupe nta n'indwi yari bwahere atashe ageze mu Burundi yari amaze igihe muri Arabia arahangayika n'ivyo yarondeye atarabifungura aca arapfa. Wa wundi uti nta rupfu rutari muragomba musafire namwe kuko ntaho rutari. Ndavyumvishije inshuti yanje ndavyumvishije kweri birababaje kabisa n'agahinda no kuri kamwe kati ndavyumvishije inshuti yanje ndavyumvishije kweri birababaje kabisa n'agahinda no kuri kamwe katagira uko kangana yoco ndabirashana ku kana no kuri kw'Imana nako kaciye gapfa n'umwana we nawe akacija mu bitaro bonaho birababaje. Uyu rero murabona ko nawe n'ubundi murundikazi ari muri Arabia yereka aravuga ati ndavyumvise yaguye mu gahunda we nawe amaze kubona ibikurikiye ukuntu umwana aciye aja mu bitaro yasigaye babiri bakaba barapfuye aravuga ati bitwa agahinda ariko abwira abandi yuko bavyumvise ivyabaye iyi nkuru mbi. Ni ukuri iyi nkuru jewe yaranciye umutima cane ejo kuko narabuze nuko novyitwaramo ariko reka nisabira abantu mu gukurikira kwishenge murazi yuko twebwe iki tugize ari gufashanya uwakoze groupe mu by'ukuri si jewe mugabo
ni umu-admin wo muri groupe imwe muri izi za Saudiya Burundi nimero 1, Saudiya Burundi nimero 2, Saudiya Burundi nimero 2, nimero 3, Saudiya Burundi gufashanya. Saudiya Burundi nimero 1, Saudiya Burundi nimero 2, Saudiya Burundi nimero 3, Saudiya Burundi gufashanya. Izi groupe n'iziwanyu murazizi, abazirimo zose izi zirimo abantu bashika ibihumbi bingahe? Ibihumbi hafi nka 5, urumva ko ari abantu benshi. Niyo mpamvu oya nta 5 reka dufate ko harimo amajana 9 ahandi 1000 andi majana 6, byumvikana ko byibuze harimo nk'abantu ibihumbi 4 byaba bice byaba basi kuko hariho n'izindi ntavuze mugabo zititwa gutyo, ariko muri izo nyine gusa ndavye nababwira barimo wanashaka n'ubu ni abantu benshi. Icyo ngomba kuvuga rero ni icyokorwa kugira ngo dushyigikire uwo muryango, kuko mu by'ukuri jewe nanje ndi umuntu mba numva ko ibi bintu binkoze ku mutima rwose, biba binkoze ku mutima n'ukuri. Reka ndababwire ukuntu abantu bari muri groupe, izi groupe zose bose bangana. Hari n'abantu baba bashaka kuzinjiramo, ndashira link muri commentaire, link zibiri, link yo gufasha uyu muntu na link iyo kwinjira muri groupe bisanzwe izi za Saudiya Burundi. Akarorero hari Saudiya Burundi nimero 2 irimo abantu 736 muri uyu mwanya tuvugana. Nimero 2 Saudiya Burundi, Saudiya Burundi nimero 1 nayo Saudiya Burundi nimero 2 736 fata 700. Saudiya Burundi nimero 3 abantu 440 ingahe, turarose 1,100 birenga. Naho harimo bangahe 650, 1,700 barenga. Hariho iyindi irimo 1,000 ndabazi, byumvikana ko ari 2,000 birenga n'amajana hafi 3. Aha tugerageje umuntu agatanga akantu afise uwo muryango twawugarukira ko, kandi n'umwana agwaye bikagenda neza. Ubusaba rero ntugira amanyama, twebwe mu guterera umuntu yagize ibyago twama tugerageza kudacisha mu ntoke z'umuntu, tugatumbereza kuri bariya abantu bakeneye ubufasha kugira ngo twirinde urunwa canke ingorane ziza murazi ko ibintu by'amafaranga bigoye. Aha rero jewe ndashira mu gushira link ngaha muri commentaire, nzoshiraho link nyuma y'ikiganiro mbanje kubaza neza aho uburyo buzoshikira. Groupe barayikoze kandi nabashishikariza kuyijamwo, mugabo murabizi ko je naba nkora ibintu no kuri mbanje kubabwira nyine kugira muje mubizi, ni gushigikira uwayikoze. Hanyuma uzogira muri groupe azoca amubaza ati none ibintu byoroganije gute, amafaranga azojahe, akafasha kabonetse bizogenda gute, kuko nabonye abantu batangiye kwitanga, namwe mushobora kuja mu bandi. Reka nce ndabashimira rero, ndabakengurukire cyane inshuti zanje bakunzi munkurikira. Nta byinshi ngomba kuvuga usibye guhoza bimwe bivuye ku mutima abavyeyi bavyaye uwo mwana, abavyaye umukobwa yagiye mu guhangayika muri Arabiya, amara igihe kinini basigara bamurereye abana, baragwa baravyuka, atashe bazi ati wa mwana wacu yahora gusuma araje kugira ngo turye neza, aciye apfa. Umugabo wiwe asigaye mu gahinda, umwana wiwe Imana yomurokora kuko twumvise ko yari akiriho, nubwo mubona yari ari muri koma, nawe nyine asigaye mu gahinda kadasanzwe. Urumva ko ari ibintu bibaje cyane rwose, ni ukuri birababaje kandi cyane. Niba akaryo ko kwihanganisha no kuri kwihanganisha umuryango wose, kwihanganisha abarundi bari muri Arabiya n'igihugu kubera ko kirahomvye. Umwana agiye guhangayika agasuma agahaha akaza guteza imbere igihugu, ivyo yarondeye ntabirye, birababaje.
umuruho abarundikazi bari muri Arabiya bagiramwo abantu mwe jewe ndawubuzi, jewe turavugana kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, kuva itariki imwe gushika itariki 30, ijoro woribaza uwariraye, hariho n'abadashobora kurya kandi indya ziri ngaho. Ni ukuvuga abantu bahemukira abantu bari muri Saudiya n'abagome, ni babi. Abantu batababazwa ni ububabare bagira nabo n'abagome. Kongera ko nk'umuntu aciye apfarira atararya amafaranga yaruhiye muri Saudiya, ni ukuri birababaje. Nta n'ibyo mfise byinshi byo kuvuga, usibye kubasaba ko uwo bishobora wese yokwinjira muri iyo gurupe akaja kubaza ibijanye no kumufasha, hanyuma agafasha mu bandi kugira amahoro. Je nanje nzovuga muri gurupe, nzobabwira ivyo nzobanze kumenya ku bijanye n'igikorwa co gufasha uyu umurundikazi. Ntituramenya amaziko, ntituramenya azoba ryari, ntituramenya ibijanye n'urubanza nyene nkuru muravyumva, ariko mwumve ko neza ko hari n'umwana yasigaye agoyagoya nawe nyene akeneye kugarukirwako. Aha nabo kenera kuja kumuraba boshobora kubaza muri gurupe aho agwariye bakamusanga mu bitaro bakamubwira icyo bamuhaye. Murakoze, mugire ibihe vyiza, nukuri mwihangane, nta rupfu rutaba. Urabona n'urupfu rutabaye muri Saudiya ruba mu Burundi. Yarahangayitse ararya amavi, ararya bimugoye cane muri Saudiya, arataha avuga ati ngiye gutuburura no kwikanda nkora umugambi, aciye apfa.